idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu muri Siriya, Geir Pederson, kuri uyu wa kabiri yatangaje ko ikintu gihambaye kurusha ibindi muri ico gihugu inyuma y'uko Prezida Bashar al-Assad akuwe ku butegetsi ari gutegura no gushira mu ngiro ikiringo mfatakibanza ca politike. Mu kiganiro abamenyesha makuru i Geneve mu Busuwisi, Geir Pederson yatangaje ko Siriya ikeneye amasezerano yemewe y'ikiringo mfatakibanza aserukira impande zitandukanye mu gihugu. Pederson yatangaje ko ikiringo nk'ico cotuma amakungu akuraho ibihano yafatiye Siriya hamwe n'impunzi zitahuka. Yavuze ko bitabaye uko ingwano ishobora gusubira kwaduka mu gihugu. Geir Pederson yavuze ko aka ari akaryo ko guhindura ibintu muri Siriya, ko yamara abanyasiriya bakwiriye kuhabonera akaryo bonyene ubwabo bashigikiwe n'ishirahamwe ONU n'amakungu. Ahmad al-Shara ayoboye abagwanya ubutegetsi azwi cyane ku izina rya Abu Muhammad al-Golani yemeye gushira habona amazina y'abategetsi bakomeye ba leta yakuwe ku butegetsi ya Prezida Bashar al-Assad bagize uruhara mu kuboreza igufa abanyagihugu. Golani yatangaje ko udushimwe tuzotangwa ku bantu bose bazotanga amakuru ku basirikare n'abajeje umutekano bakomeye bagize uruhara mu vyaha vyo mu ntambara. Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere, leta y'Ubudagi yatangaje ko umushikiranganje wa mbere Olaf Scholz na Prezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bakiye neza irangira ry'intwaro y'umuryango wa Assad. Batangaje ko biteguriye gukorana n'abategetsi bashasha hisunzwe iyubahirizwa ry'agateka ka muntu n'ikingirwa ry'ubwoko n'amadini biri kurusha.